Émission spéciale à la radio Voix d'Espoir, Ijwi Mesha. Ikiganiro Kidasanzwe kuri radio Voix d'Espoir, Ijwi Mesha. Chuti bakunze mabwo mwese muri kumurumviriza radio Voix d'Espoir, Ijwi Mesha, na cyane abakunzi b'ibiganiro byacu nkuko musanzwe menyereye. Uno munsi tukaba dusanzwe dufise umunsi udasanzwe aha muri mu nyubakwa za Kaminuza z'umwizero wa Afrika kuva mu gitondo nkuko musanzwe mumenyereye yuko buri gice cy'umwaka iyi kaminuza ibifise umunsi udasanzwe, umunsi w'amasengesho. Rero uno munsi gwa rubanza rudasanzwe aho bahereye kuva mu gitondo gushika aya masaha bari mu bikorwa byo gusenga bongera bashimira Imana kuko yashoboye kubafasha kugira ngo ubwa mbere bashike uyu munsi ari bazima, ubwira kabiri kugira ngo bashobore kurangura ivyo baranguye no kushobora kwereka uhoraho ibikorwa biri imbere yabo, na cyane yuko ari universite ishimikiye ku ndoramana. Aha muri studio rero twatewe n'iteka n'abashitsi bashika bane, tukaba turi kumwe n'umuyobozi wa Kaminuza y'umwizero wa Afrika, tukaba turi kumwe kandi n'umushitsi yaje ava mu gihugu cya Kenya kuri Daystar University, tukaba turi kumwe n'abaomoniye babiri aha muri studio zacu. Abo rero akaba aribo turi kumwe muri studio, ariko kandi imbere yuko nababwira nido y'ivyo tugiye kurangura tugiye kubashikiriza muri Ikiganiro Kidasanzwe, nashaka manze sabe omoniye abanze atwakirire recteur, hanyuma recteur nawe ashobore kutwakirira umushitsi yaje ava muri Kenya, yongera natubwire urubanza rudasanzwe uno munsi. Ndabaramukije mwese bizaryo mu wacu Yesu Kristo. Amen. Ku mazina nitwa Jerome niwe yankunze, ntabajejwe ibijanye n'ivuga butumwa cyangwa ijambo ry'Imana muri Kaminuza y'umwizero wa Afrika. Uyu munsi rero nkuko baje kubivuga wari umunsi udasanzwe witwa amasengesho muri Kaminuza. Twatewe iteka no kwakira nyakubahwa umurongozi wa Kaminuza y'umwizero wa Afrika, le recteur, yemeye kuza kuba natwe nga kuri radio Ijwi Mesha. Twagomba rero kubanza kumwakira no kumuha ikaze kuko yaduteye iteka aza kubana natwe muri kiganiro. Reka tumuhe ikaze. Murakoze cyane. Ni Reverend Dr. Colonel de Police Nitunga Severien, aba umurongozi wa Kaminuza y'umwizero wa Afrika. Murakoze cyane. Iruhande zanyu hariho uyundi mushitsi tutamenyereye, murashobora kutubwira waliwe? Murakoze cyane. Nkuko mubizi mu ntumbero dufise Kaminuza y'umwizero wa Afrika iri kiragura ubucuti n'izindi kaminuza haba hano mu gihugu canke mu karere eka mbere no mu makungu. Aho turi kumwe n'umuhinga umwigisha kuri Kaminuza ya Daystar i Nairobi, nayo ni Kaminuza Rukristo, akaba ari kumwe natwe hano. Yeah, we have special day today, or prayer day for Hope Africa University, and we are together with our invitee from Daystar University, who is here and who is going to introduce himself and the tradition as assured by Omoniye. Chaplain. Macmillan Keiru is my name. I'm one of the trustees of this university. Izina ryiwe ni igihe kuvuga, akaba ari umwe mu bavuye kuri kaminuza yitwa Daystar yo mu gihugu ca Kenya. I'm also a senior Anglican clergy in the Diocese of Kenya, South Anglican Church of Kenya. Kandi numwe mu barongozi bo mu ishengero rya Anglikani hariya muri Kenya. I'm also a senior lecturer in several Christian universities. Akaba kandi gisha mu kaminuza atandukanye ya Rukristo hariya mu gihugu ca Kenya. We are very pleased with the partnership that we have established with the 5 Christian universities here in Burundi. Turanezerwe cyane imigenderanire dufitanye myiza n'ama university Rukristo yose ari muri gihugu cy'u Burundi. We've been here this week to explore implications of this memorandum of understanding and how we can be able to implement it. Bamaze igihe kishika indwi bari ngaha muri iki gihugu bagirana amasezerano n'ayo makaminuza atandukanye, amasezerano yo gufashanya hagati y'ayo makaminuza.
I was very happy to have been invited to speak at the chapel today. Nanezerewe cyane no kuba bantumiye ngo nze kusigura mu ikoraniro ryari ryateguwe kuri Kaminuza. And I shared with the students. Kandi niba asiguye ijambo ry'Imana hamwe n'abanyeshure. About something that is very fundamental for this university. Okay, thank you. Yeah. Murakoze cyane akaba rero nko muvyumvise yariko arivugwa wahariwe. Hanyuma kandi tukaba turi kumwe ni n'umufasha wa Umwanya nawe nyene arashobora kutwidondora. Murakoze cyane. Nitwa Aimable Sindayaririza. Sanzwe nkora muri Université d'Afrique. Aba mfadikanya n'uyu ajejwe ivy'ubwibutsamana muri Kaminuza. Tukaba dufashanya ibikorwa kandi uyu munsi turanezerewe cyane ko twaramutse dufite igikorwa nk'iki c'amasengesho no guhimbaza Imana. Murakoze cyane muri aka kanya rero nkuko bahejeje kubidushikiriza mwamaze kumva abaribo abatumire turi kumwe uno munsi uremesha ikiganiro akaba ari Christian Nicholas Nzungu muhinga bw'ivyuma tukaba turi kumwe na Vianney ariko arakorana na Ana kuri kamera ya mbere ya kabiri kuri mixer naho tukaba turi kumwe na Claude Kwizera mwamaze kumva rero intumbero y'uru rubanza bw'uno munsi reka rero tuomoniye abanze atubwire mu ncamake mbega kweriki uno munsi Université Espoir d'Afrique yama yarawushizeho mu ncamake Kaminuza mw'izero Afrika murazi ko ari Kaminuza rukristo rero igihe cyose dutanguye icyo twita semestre no kuvuga buri gice cyo mu mwaka turashiraho umunsi twise journée de prière kugira ngo dushimire Imana ibyo yakoreye Kaminuza dutanga imitwaro tuyisengere rero ni muri yo ntumbero no munsi rero ageze tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu bari wa munsi rero twise journée de prière. Every academic year, especially semester, we have a day for prayer session, and today 26 was a dedicated day for prayer session. Murakoze cyane imbere y'uko rero tubandanya ikiganiro cyacu reka kumbure uno munsi ukaba watanguwe na masengesho kuva mu gitondo washoboye kudufasha muri chapelle yo duha incamake y'ijambo ry'Imana twashimikiye kuno munsi imbere y'uko tuja mu ice kigira kabiri. Yeah, the one who have preached today is going now to share with us the scripture he preached for. Yeah, thank you so much. This university exists to produce servant leaders. Iyo Kaminuza yitwa Daystar University iriho kugira ngo itegure abarongozi b'abakristo bakorera abandi. And in our desire to establish this memorandum of understanding between Daystar and Christian universities here in Burundi, kandi mu cyifuzo cyabo cyo kugira imigenderanire n'aya makaminuza mu Burundi aya makaminuza rukristo, we are very concerned that we will join together in developing servant leaders for the church and society. Bari bafise intumbero cyane yuko bofashanya mu gutegura abarongozi beza abakristo muri kazoza. As I was looking at the core values of Hope University, iyo igihe ari kararaba mu ndangagaciro za Kaminuza mw'izero Afrika, I noted with great interest that one of your core values is service. Ikintu nyamukuru bafatiraho cyane ni gukorera abandi. In other words, Hope International University does exist to prepare students who will be committed to serving the community. Cyo kimwe na University yitwa Hope International University nabo nyene bakora kugira ngo bategure abarongozi bakorera abandi. We all know that in our various countries across the continent, the desire for servant leadership and transformational leadership is great. Mu bihugu byacu muri aka karere barajwe inshinga cyane no gutegura abarongozi bakorera abandi.
Unfortunately, we have in our society leaders who exist for themselves and they mobilize resources for themselves, and you don't see a commitment to serve the community that has put them into leadership. Gusa ikibabaje nuko usanga abarongozi muri akarere kacu ari abarongozi baraba inyungu zabo gusa badashira imbere gukorera abandi. This, according to the calendar of the church, we refer to it as the period of Lent. Kini gihe cy'ubushikiro, igihe cy'ikarema. And the period of Lent is about the journey towards the cross for Jesus Christ. Ni igihe cy'urugendo gwerekeza ku musaraba wa Yesu Kristo. And Jesus Christ, as he prepared to go to the cross, told his disciples. Igihe Yesu yariko ategura kuja ku musaraba, yabwiye abigishwa biwe. In the book of Mark chapter 10 verse 45. Muri Mariko gice ca 10 ku murongo wa 45. That the Son of Man has not come to be served but to serve. Umwana w'umuntu ntiyaje gukorerwa ariko yaje gukorera abandi. And to give his life as a ransom for many. Kandi atange ubuzima bwiwe ubugingo bwiwe kubw'abandi kugira ngo acungure abandi w'ikimazi. Jesus Christ wanted to demonstrate what servant leadership is about. Yesu yarerekanye by'ukuri icyo umurongoza akorera abandi icyo bisigura. When during the last supper with his disciples, igihe yasangira n'abigishwa biwe isangira rya nyuma. In the book of John chapter 13, muri gitabo cy'ubutumwa bwa Yohana 13 verse 4 to 5, ku murongo wa 45, Jesus Christ took a piece of cloth around his waist. Yesu yarafashe umugozi arawishirako, and he asked his disciples to give him his feet so that he can wash them. Hanyuma asaba abigishwa biwe ko bazana ibirenge kugira ngo aboze. At the end of which he told his disciples, hanyuma mu nyuma abwira abigishwa biwe, that if I as your master has served your feet, nimba jewe nk'umurongozi wanyu nogeje ibirenge byanyu, I have simply set you an example that you should do the same. by'ukuri nabahaye akarorero kuko mukwiye kubigenza. Which was a great challenge to his disciples to the extent that Peter said, no, you can't wash my feet. Byari ibintu bigoye cyane kubigishwa kubitahura nko nka Peter yahise avuga ati ntushobora ko twoza ibirenge. Because Peter was thinking like the leadership that we have today. Petero yari ko yumvira nko ku burongozi dufise uyu munsi. The leadership we have today is not about serving those that they lead, but they would rather be served by their followers. Uburongozi dufise uyu munsi sugukorera abandi ahubwo bashaka ko abo barongoye ari bo bakorera. The goal of leadership is a service. Uburongozi, intumbero y'uburongozi ni gukora. And servanthood is the core for providing that service to the people that God has given us. Gukora ni intumbero nyamukuru Imana yaduhaye gukorera abandi. And servant leadership, before anything else, is an attitude. Uburongozi bukorera abandi n'inyifato y'umurongozi. And that's the biggest challenge that we have today. Nico kintu kigoye cyane kitugoye uyu munsi. Our leaders think in terms of positions. Abarongozi bacu bimvira gusa ku ibiti bibanza. Our leaders think in terms of titles. Abarongozi benshi usanga bahagaze ku vyubahiro. And although we may claim that we are public civil servants and public servants, naho tuvuga ko turi abarongozi bakorera abandi muri rusangi, the truth of the matter is we are there to be served, not to serve the people that have. Kenshi usanga aho gukorera abandi turindira ko badukorera. Okay, thank you. So there are 5 areas that are very, very important for servant leadership. Hariho ibintu bitanu bikomeye cyane ku burongozi gukorera abandi. True servant leaders put others ahead of their own agenda.
uburongozi bukorera abandi bushira intumbero yabo barongoye imbere gusumba intumbero yabo bonyene. You can't place your own agenda before the agendas of others and claim to be serving them. shira imbere inyungu zabo ujejwe gusumba inyungu zawe. Secondly, true servant leaders possess the confidence to serve others. Umurongozi mwiza aba yiyumva kandi yifitiye icyizere ko ashoboye gukorera abandi. True servant leaders don't feel like they are ashamed or their dignity is diluted by serving others. Ntibigera bimutera isoni na gatoye yuko ariko arakorera abandi. True servant leaders have the courage and the confidence to serve others without feeling like they are doing anything that is wrong. Bama bafise umwete wo gukorera abandi bitabatera isoni kandi batumvira ko ariko bakora ikintu kibi. And so it's a privilege and an honor to be serving others. Ni cyubahiro kandi nagateka gukorera abandi. Number 3, true servants are those who you initiate service in order to serve others. Umurongozi akorera abandi ni umurongozi atanguza igikorwa. Our calling as parents is to serve our families. Intumbero yacu no gukorera imiryango yacu. Our calling as church leaders is to serve our congregations. N'abarongozi b'amashengero twahamagariwe gukorera abo turongoye. Our calling as community leaders is to serve the communities that provided leadership for us. Nk'abarongozi bahamagariwe gukorera barongoye abantu mu kibano, bahamagariwe gukorera abo barongoye mu kibano. Even as national leaders, our calling is to initiate service for the sake of the people that we lead. N'abarongozi barongoye igihugu bahamagarirwa gukorera abandi ku nyungu zabo barongoye. Fourthly, true servant leaders are not possession conscious. Umurongozi akorera abandi ntiyita ku byibahiro cyangwa ku kibanza afise. And we all know how leaders, all they do is to play power games. Abarongozi benshi bashira cyane ku byubahiro, ku burongozi n'ibyubahiro hejuru. And we play those power games by the titles and the possessions that we possess. Ibyo byubahiro babizana bafatiye ku byo bajejwe cyangwa ibyo bajejwe bakabikora kugira ngo bishire hejuru. We even use those possessions and titles in order to mobilize resources for ourselves and not for those that put us into leadership. Dufata cyane ibyo byubahiro twahawe tukabikorera kugira ngo twiyegereza abandi, twirongera inyungu zacu aho kugira ngo dukorere abo tujejwe. So we can't be servant leaders and all we care about are our titles and our positions. Dushobora kuba abarongozi bakorera abandi mu gihe twiyumvira cyane ku bibanza dufise. The goal of leadership once again is service, which is a core value for Hope International University. Ikintu gihambaye cyane ku murongozi akorera abandi ni gikorwa gukorera abandi ari naco rufatiro rwa Kaminuza y'Umwizero wa Afrika. And finally, true servant leaders serve out of love. Umurongozi mwiza akorera abandi akorera mu rukundo. When Jesus Christ says that he did not come to be served but to serve, Yesu yavuga yuko ataje ngo akorerwe ahubwo yaje gukorera abandi. He was doing that because for God so loved the world that he gave his son to serve humanity. Yariko abivuga afatiye kuko Imana yagize urukundo igatanga umwana wayo kugira ngo aze gucungura isi. And in the journey towards the cross, Jesus Christ was going to give his life because of love for humanity. Ku urugendo rw'uko rwashikanye umwami Yesu ku musaraba yabikoze kubw'urukundo rwo gucungura isi. We can't be serving people when we don't love them. Dushobora kuba abarongozi bakorera abandi mu gihe tutabakunda. Our love for people will cause us. Thank you very much. Murakoze cyane. Inshuti mu bakunzi mwamaze kumva uyu mushitsi wacu yikoshimike cyane ku burongozi bukorera abandi. Ariko kandi nkuko mwamaze kubyumva tukaba turi kumwe na nyakubahwa umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'Umwizero wa Afrika. Uyi Kaminuza biravugwa yuko yoba ifise igitigiri kinini cy'abategetsi bakora mu gihugu canke mu mashirahamwe atandukanye canke wabaronka amabursi bakaja hanze barize ngaho aho bari kwarakora ibintu byiza bidasanzwe. Ariko kandi uno munsi muri chapelle hakaba hari abanyeshuri benshi cyane. Mbega iri jambo mwebwe nk'abarongozi hari cyo ryoba
ririko rirafasha canke arico ryoba mubona rigiye gufasha? Murakoze cyane. Uburongozi bukorera abandi ari nabwo duhagarara ko cyane mu myifato mbere n'urufatiro rwa kaminuza yacu y'Umwizero wa Afrika. Ni ikintu gikomeye kandi ni naco turiko turakora kuri kaminuza. Imyaka 25 tumaze tuko turigisha, tumaze gusohora indongozi zirenga hafi ibihumbi 10. Mwumva ko tumaze kugaburira inzego nyinshi abarongozi kandi bize neza iby'uburongozi bukorera abandi. Tumaze kubona ibintu byinshi bihinduka mu gihugu, mu nzego bakoreramwo ibintu gasanga byahindutse byabaye byiza. Ibyo byose biratunezera, biduha kubona neza ko kaminuza ikirakora ico yahamagariwe. Nuno munsi rero iri jambo ryongeye kugaruka, dushimiye umushitsi wacu kuko yagigishije kandi ayongera aributsa ko duhamagarirwa twese, eka abanyeshuri, abigisha, indongozi dusohora, kumva ko Imana yatuzanye yaturemye idushira mu banga turimwo, kugira ngo dukora byose tubikore dukorera abo tujejwe, dukorera abene igihugu, dutuma abantu babona neza ko Imana yadutumye tuko turagikora. Kuba abarongozi bakorera abandi, ntitubarindira gukorerwa canke kurondera inyungu zacu, ahubwo dukore turondera inyungu zabo tujejwe n'inyungu za bose. Rero turabishimira Imana rero Umwizero wa Afrika iko irakora haba mu Burundi, mu karere no ku isi, kuko indongozi nk'izo ziriyo ziza hano ku Mwizero wa Afrika. Mbega kuba mwararonse abanyeshuri benshi nkuko bivugwa, byoba bifitaniye isano n'uburongozi bwanyu? Murakoze cyane. By'ukuri kaminuza no munsi ahigeze ahantu hashimishije cyane. Ubu tugeze ku banyeshuri barenga hafi 9,000. Mbere uyu mwaka twakira abanyeshuri badasanzwe benshi cyane gose. Ikindi gihambaye muri ivyo tuko tugira n'imigenderanire n'amakaminuza menshi, haba amakaminuza y'Ukristo yo mu kino gihugu, mu karere, eka mbere no kwisi. Ejo mbere duheze kuronka amasezerano twasinye na kaminuza yo muri Amerika, kaminuza ikomeye cyane y'igihugu. Ibyo byose nivyerekana ko ayo makaminuza yumva ingene turiko turakora, akabona ibyo turiko turashikako, bagaca bifuza ko twoshira inguvu hamwe kugira ngo tube mu bantu baterera mu guhindura ivyiyumviro byo ngaha mu isi, kugira ngo dusohore indongozi vy'ukuri ziza guhindura isi nkuko mwagiye muvyumva. Indongozi zikomeye zagiye zibikora nk'abariya muri Amerika, muri Afrika y'Epfo ba Nelson Mandela n'abandi. Tuko turategura indongozi nk'izo zizogira ico zihinduye ku isi. Nico gituma mwumva kaminuza kora yihutira, kora yihurumbira, kuko ikirakogwamwo n'ubuhinga buhanitse bwo kuzana kanovera kadasanzwe. Ubu munsi wahariwe amasengesho, abantu ibikorwa byose bakora bihagarara, ibikorwa byose bya kaminuza bihagarara, namwe mugahagarika imirimo yose mukaje imbere y'Imana umunsi wose gushika n'amasaha tukaba turi ngaha. Mbega mwibaze yuko ari kubera iki? Nukura ko twamaze gutahura ko y'Imana tuyishize imbere mu byo dukora byose bigenda neza. By'ukuri tuko turigisha abanyeshuri, tuteza ko hakarorero, tukabamenyesha, tukabereka ko y'Imana uyishize imbere, ibyawe byose bigenda neza kandi ibyo ukora bico bifata inzira nziza. Cyane cyane ko Imana yaduhaye kandi yadushizeho kugira ngo dushitse intumbero yayo mu byo dukora byose. Rero no munsi rero twarawuhebeye ibikorwa nk'ivyo kugira ngo dusangire ijambo, dushimira Imana mu bitari bike yadukoreye no mu byo tugomba kuyisaba kugira ngo idukorere, kuko tuzi ko byose birimwo byose bigenda neza bigashoboka. Ego murashobora kutubwira mu ncamake ivyo mwashimiye Imana n'ivyo muri ko murasaba Imana, n'ivyo muvuga ati ibi ku mwaka uheze kumbure twabisabye Imana tukabishiza imbere y'Imana, ariko turabona yuko vyamaze gufata inzira y'ukuri? Murakoze cyane. Mu mwaka uheze nk'igihe nk'iki twadufise ibyo dusaba Imana bitari bike, harimwo gutegura yubire y'imyaka 25 kaminuza imaze iriko irakora neza. Ni yubire mwabonye yabaye nziza cyane kubera nyene ubushobozi bw'Imana. Twarasenze Imana tuyisaba ko yodufasha kaminuza igahurumbirwa n'abanyeshuri benshi, haba mu gisata c'ubuganga no mu bindi bisata. Mu by'ukuri byabaye by'akarorero bidasanzwe ko uyu mwaka mwabonye ko twakiriye abanyeshuri barenga hafi 4,000. Byumvikana ko ari ibintu by'imboneka rimwe muri kaminuza y'Umwizero wa Afrika, eka mbere no mu Burundi nta kaminuza zakira abanyeshuri nk'abo bangana gutyo. Ibindi turiko turasaba Imana kandi twasavye byari ibyo kugwiza imigenderanire n'izindi kaminuza. Mwabonye ko no munsi honyene twadufise kaminuza zirenga 5 za Ukristo mu Burundi,
dufise ni kaminuza yo muri Kenya yaje kugira ngo dukorane vyerekana neza ko tuko turatera intambwe nababwiye niyo yo muri Amerika twasinye ejo imigenderanire myiza tuzokorana haba mu guhanahana abanyeshuri mu guhanahana abarimu mu gukorera hamwe ubushakashatsi numva ko ari ibintu bizoza gutuma iyi kaminuza yacu iba iyakarorero umwe niwe yavuze ngo akanyegeri kahagaze ku nzovu gacavuga ati turanyiganyiza igitarugu natwebwe by'ukuri kaminuza y'umwiza wa Afrika turi kumwe n'izo kaminuza nk'iyi yo muri Kenya iyo muri Amerika n'izindi turazi neza ko tuzoshika ku bintu bikomeye bihambaye rero Imana ikira twiyereka mu byo budasanzwe haba mbere no muri bijanye no gutuma kaminuza bisata n'inzego zitandukanye zitera imbere uyu mwaka twarabonye ibintu byinshi byahindutse aho kaminuza y'umwiza wa Afrika yaronse accreditation mu gisata ca medicine mu karere ironka amanota arenga 82 kwijana ibintu vy'imboneka rimwe mu Burundi ubu rero ibitaro byacu kaminuza yacu departement y'ubuvuzi mu karere iremewe abo dusohoye bazoshobora kuza gukora mu kano karere atakubinuba kuko mu by'ukuri ico gisata cemewe rero mumva ko ivyo byose ari bitangaza Imana ikiradukorera twanasabye Imana ko yoshiza gufasha kugira ngo indongozi dusohora kuri kaminuza zibashe gutuma iterambere ry'igihugu cyacu Burundi rirushiza gutera rije imbere cyane eka mbere n'utubazo tumwe twenda duhura natwo dutoregwa inyishu haba mu by'uburongozi eka haba mbere no mu by'ubutunzi ivyo ni ibintu byose twizera kandi twizera ko Imana izobikora kuko indongozi zisohoka zisumiye n'ubushobozi bwo gushobora gukorera abandi murakoze murakoze mu nyigisho mutanga mufatiye kuri mbona kazoza mubona yuko kaminuza muri kumikura hehe muri kumishikana hehe murakoze kaminuza yacu y'umwiza wa Afrika ni kaminuza mu by'ukuri ikora yisunze intumbero y'igihugu cyacu Burundi eka mbere tunisunze n'intumbero y'ishengero rya Methodiste Libre mu Burundi muri ivyo rero harimwo kwisunga cyane cyane ijambo na kazoza ya 2040 igihugu cifashe na 2060 igihugu kiteye imbere ivyo rero gira tubikore turaze ko ubushakashatsi ari bwo buzotuma igihugu cyacu gishika ku migambi ikomeye nk'iyo nico gituma rero muri kaminuza y'umwiza wa Afrika igisata cy'ubushakashatsi turiko turagiteza imbere cyane gose naba mwumvise turiko turashira hamwe inguvu turiko turazishira hamwe cyane kugira ngo igisata cy'ubushakashatsi kitere imbere hanyuma dufashe igihugu kumenya ibibazo gifise n'inyishu ingene zoboneka hanyuma iterambere rirama ribashe guca riboneka murakoze murakoze cyane ariko kandi inshuti bakunze mwebwe mwese muri muratwumviriza aho muri hose akaba ataje ari umwe twababwiye yuko yaje ari kumwe n'aba omoniye kumbure aimable mu bijanye n'ivy'imitima aha kuri Université Espoir d'Afrique vyoba bijanye n'iterambere turiko turumva murakoze cyane mu by'ukuri ikibazo mu mbajije ni ikibazo ciza ntawo ushobora kuvuga ko iterambere ryoshoboka mu gihe umutima utari ku rutonde rwiza tumazeho ho kumva ko universite ari universite ishira Imana imbere murumva yuko ibindi byose byoza vy'iterambere bihera ko umutima uba uri kumwe n'Imana by'ukuri monsieur le recteur gihari karavuga yavuze ijambo nca nibuka ijambo umukuru w'igihugu akunda kuvuga canke yavuze kuva akirahira gutwara igihugu cy'u Burundi yavuze ati turi kumwe twese birashoboka mugabo twese tuvuga ati turi kumwe twese hamwe n'Imana dukora ivy'ubuhizi rero birumvikana yuko ivy'umutima nivyo bitangura kugira ngo n'ivy'iterambere bice bikurikira ubundi bwo dufashe iterambere gusa twosanga aho taho dushitse kuko Imana niyo itwereka inzira dukwiye gucako murakoze cyane tubabajisho kibazo kubera yuko dusanzwe tuzi yuko ama university menshi yo kwisi na cyane yaje ama university y'abakatolika usanga ari ama university asohora bana b'incabwenge kandi bashobora kuba baronse ubumenyi bashobora guhiganwa no mu bindi bihugu tukaba twizera yuko rero na Université Espoir d'Afrique kumbure yuko yo muba mufise intumbero yuko muri akarere ishobora kuza mu Zambia musanzwe nkuko muri ko murabivuga turiko tuvuga ko ubumenyi aribwo butangura mugabo umuyobozi wa kaminuza igihe ariko arababwira murumva yuko no mu vy'umwigisha yatwigishije ico numvise universite yabo ikeneye excellence
rero natwebwe burya ivyo nivyo bitangura mugabo hari abahinga bari mu bisata bitandukanye nimba ari bisata by'ubuganga nimba ari bisata by'ubushakashatsi hari abahinga bavyigiye ivyo vy'Imana nivyo bitangura mugabo navyo urumva ivyo bisanzwe bihari bikaca bishigikira icyo gisata. Murakoze cyane ndabona nyakubahwa Recteur asa n'uwaciye aryoherwa kumbura afite ashaka twongerako. Murakoze nivyo jambo ubumenyi n'ubwenge ni ibintu bibiri dukunda gusigura cyane tukamenyesha abantu. Kaminuza ziratanga ubumenyi ariko itangiro ry'ubwenge no kumenya Imana. Nico gituma Omoniye karavuga ati burya ushize Imana imbere ubwo bumenyi muronka ku ishuri dutanga ku ishuri uca bugenda neza. Natwe rero tuko turatanga ubumenyi nivyo ariko kandi mwumvise ko dushimikira cyane no kwijambo ry'Imana kugira ngo abo tuha ubumenyi baburonke busagutse harimo n'ubwenge buva ku Mana kugira ngo ivyo bazokora baze babikore neza kuko burya uronse ubumenyi bwonyene wosanga udakwijije neza ibikwiriye ari hahandi usanga umuntu yarize mugabo kwitabije onone umubiri mugabo gasanga ni wari kararinywa kuko aba yabuze ubwenge buva ku Mana. Yego nshuti bakunzi twatanguye tubabwira yuko muri kiganiro nkuko ari umugenzo kuri Kaminuza y'Umuzero wa Afrika yuko bahera mu gitondo bariko barasenga gushika ku mugoroba kandi mu kiganiro duhora dutanga imirongo kugira ngo abariko baratwumviriza bashobore kubaza canke bashobore gushikiriza imitwaro yabo. Ndabibutse yuko rero abo bafise umutwaro bifuze yuko bava ngaha bawusengeye murashobora kwandika kuri za nimero za Radio Voix d'Espoir Jules Mesha kuri 62 22 55 room is given to the community to ask questions or to give the prayer requests so that we may pray for them. Mushobora kwandika canke mu gatelefona ariko kandi imbere yuko dushika ngaho bataratelefona twashaka kubaza umuyobozi wa Kaminuza y'Umuzero wa Afrika abantu barabivuga sinzi ko ari jinda bamaze kuvyumva ndumwe baravuga yuko ngo mufise akazi kenshi ariko kandi iyo abantu babituye murabambere mutanga karoro ka mbere mwakira ababitura neza ngo ibikorwa byose mukabihagarika umuntu ukabanza mukamutungandiriza imbere yuko mubandanya ibikorwa bindi mwa mufise kandi ngo nakaroro ka mbere ngo keza mutanga mbega umutima mukura he ku buryo mushobora kwimbera tereka tubanze duhagarike ibindi bikorwa tubanze twakire umuntu cyangwa tubanze twakire ya munyeshu cyangwa umukozi. Murakoze nivyo nkuko muzobikurikirana mukabibona kuri Kaminuza y'Umuzero wa Afrika ntabwo je nigize ntanga rendezvous z'iminsi abantu teza kuza kundabirako. Jewe ndakwakirira umunsi wose uziyeko kuko nzi neza ko gome ibibazo ntibisezerana umuntu ashobora guhura n'ikibazo umwanya wose. Igihe rero cyose umuntu aje kunyitura mbanza nkashira hasi vyose byo ndiko ndakora nkamwumviriza kuko mwavyumvise ko tuteza kuba indongozi zikorera abandi. Twiteho ibibazo byabo tujejwe gusumba ibibazo byacu. Niyo ntumbero twifuza gukora nkuko Kristo yabitwigishije tugerageze gushira inyungu zabo tujejwe imbere gusumba inyungu ziwacu nico kibituma. Murakoze. Hari ushobora gusanga mu bigo bimwe tari ngaha ariko nko mu bindi bigo bimwe aho usanga umwe arakarorero ugatusanga ariko abandi siko biri mbega mwebwe mu bamaze kumenya yuko nabandi bo babigira ko akarorero. Ivyo turiko turabigerageza kubifashisha nabo tujejwe kugira ngo umwera uve ibukuru ukwire hose kuko burya umurongozi naho yokora gute ntiyo kwishoboza adafashijwe n'abandi twese turi kumwe birashoboka. Murakoze cyane twamaze gutanga rero umurongo ku bariko batukurikirana bariko baratwumviriza nimba harabo bamaze kwandika imitwaro tusaba bari mu hinga bw'ivyuma kugira ngo bashobore kudufasha baduhe imitwaro nimba naho hari bari kwa telefona nabo nyene bashobore kudufasha kugira ngo baduhe iyo mitwaro. Ariko mbega nibihe bisata bishasha mukurinda yuko twakira abantu nibihe bisata bishasha muyumvira yuko mugiye gushinga canke muvuga ati muri kazoza ka hafi canke ka kure muvuga ati bisata ni karahara mu Uganda ntibacura. Murakoze mu ntumbero yo guteza imbere Kaminuza y'Umuzero wa Afrika no kugira ngo ifashe abarundi bose atari mwasigaye inyuma hariho ibisata bikuru turiko turabona bishobora kuza bigasahiza bigafasha
cyane mwa kino gihe tugomba gushigikira mu mbona kazoza y'igihugu nk'ubu mu bisata bijanye no gufasha kugira ngo abanyeshuri bige hama basohoke bashobora kwitunganiriza ubuzi mu ntumbero y'igihugu nk'uko bimeze tuko turateza imbere cyane entrepreneuria aho mbere tuko turakorana na ambassade y'u Buholandi kugira ngo ico gisata gitere imbere cyane imigambi kogwe tuhinyanyure mbere dutume kibi gisata cigishwa neza mu buhinga bwa none abanyeshuri bavyize basohoke ari abantu bashobora gutuma bo kwikorera bagishingira imigambi cyo cya entrepreneuria ntikizoba gusa igisata cigenga aho giteza kuboneka mu madomene yose mu vyigwa vyose kuko waba wiga ubuganga uteza kwiga ubuhinga bwa entrepreneuria wiga ivy'uburimyi uteza kwiga ubuhinga bwa entrepreneuria wiga ivy'amategeko uteza kwiga ubuhinga bwa entrepreneuria rero entrepreneuria igiye kuba mu bisata vyose kugira ngo abahejeje basohoka ari abantu mu bisata canke mu buhinga banonosoye bashobora kwitunganiriza ibikorwa mbere bakaronka akazi kabo n'akazi baha abandi umwigisha yigishije no munsi ijambo ry'Imana yabivuze ko cyane ntituje kwiga kugira ngo turonke ama diplome tuza kwicarika muhira tuje kwiga kugira ngo abantu bige basohokane ubumenyi bubafasha gutunganya ibikorwa kuko utunganije ibikorwa uha akazi abandi ubukoze rero cakindi Imana yaduhamagariye kuba umurongozi akorera abandi atari we yikorera arondera ibikorwa by'abandi murakoze kumbureka tugaruke gatoyi ku mushitsi wacu araza gutwishira mu majambo make. Yeah, we are going to come to you and you are going to summarize what you are going to respond. And I was saying that during your preachers you emphasized on students who are getting diplomas not to go for themselves but to create employment for others to fulfill the will of God. Mbega mumaze gushika mu gihugu cy'u Burundi mukaba mwamaze gutemberera kaminuza zitandukanye. When you arrived here in Burundi and you visited the various universities, hari yindi kaminuza muba mwasanze bafata kanya bagaha ibyigwa byose bagasenga? Is there any university that you visited that you noticed to pray like the way what you see here at Open Africa University? Did you see any other university among those 5 you visited where they do the same thing? Mbega hamwe nigiki wovuga ku niki wotubwira kuri kaminuza? If you have not seen this at any other university, what can you say about it? What advice can you give kuri umugenzo on that habit of prayer? Thank you so much for the question. I must say that hope stands out as far as all the we have visited. Nashaka kuvuga yuko iratandukanye cyane nayo makaminuza yose twagendeye. Firstly, because of setting a day of prayer, we do that in Daystar. Icyambere uko gutora umunsi witiriwe amasengesho nkuko nawo bikora kuri Daystar University. Secondly, in having a large number of students up to 9,000. Icyakabiri kuba bafise abanyeshuri benshi bashika 9,000. And I must say that I look at what you are doing at Hope University. Kandi nashobora kuvuga yuko ndabye ibyo muri ko murakora muri Kaminuza y'Umwizero wa Afrika, including this radio program. Mvuze ni radio turiko turavugirako. You are miles ahead in giving hope to the generation of the youth that we have today. Mwarateye imbere gose mu guha umwizero rwaruka dufise uyu munsi. There may be a lot of hopelessness in our society and sometimes one wonders what is the future, but hope is providing hope for the future of this country through these young people. Biboneka yuko hariho umwiheburo mu kibano cyane mu rwaruka, ariko rero hope university ikiratanga umwizero kuri urwo rwaruka ruriko rurihebura. And my greatest challenge is a subject that I'm talking about today, servant leadership. Ikintu cyane aguma avuga ko cyane ni cyo gukorera abandi. If Hope University in partnership with the Daystar could commit to produce servant leaders,
nimba Kaminuza y'Umwizero wa Afrika hamwe na Daystar University biyemeje gutegura abarongozi bakorera abandi, there is hope for Burundi and the continent of Africa. hariho icizere ku Burundi mbere no muri Afrika yose. murakoze cyane mumaze kugiranira amasezerano, mbega ntihehe mubona yuko mugiye gushira ingufu cyane gusumba ahandi? After you have done this partnership with these universities, which area are you going to put more energy to develop more than partnership more than other areas? Well, for me, that is a question for the Vice Chancellor here, because as Daystar, ours is to respond to the needs of the Christian universities here in Burundi. But for what they have expressed to us, first and foremost is capacity building. And ego avuze yuko cyane biva kuri umuyobozi wa kaminuza kubyo abona bofashanya, ariko ikintu mu byo baganiriye nyamukuru ni kijanye no kongereza ubumenyi. And capacity building in terms of faculty and student exchange between the universities. Kongereza ubumenyi mu bisata bitandukanye, ukongereza ubuhinga muri ibyo bisata kuntu biriko birakora. Kongereza ubumenyi bw'abarimu mbere no guhanahana abanyeshure. But more importantly, in developing a leadership that will be responsive to the needs of the people here in Burundi and in the continent of Africa. Ariko na cyane gutegura abarongozi bazoba inyishu ku bibazo biri ngaha mu Burundi na cyane mbere no muri Afrika. Thank you. Murakoze cyane. Tukaba tugiye rero nshuti bakunzi muri wa mwanya wo kurangiza. Umwanya wo kurangiza tukaba twahariye imitwaro. Aha akaba ari bamaze kwandika imitwaro, batubwira uwa mbere yavuze ati ndi mu ntara ya Bubanza, yavuze izina ariko ndushimye kuvuga izina ryiwe, umusengero kuko mfise umutwaro ndembeje cyane kandi uwo mutwaro urandemereye cyane, mufashe umusengere. Ubundi yavuze ati mfise umutwaro w'indwara maranye imyaka 10. These are the prayer requests of some of the community. Ubundi avuga ati yavuze izina ryiwe, avuze yuko afise umutwaro w'akazi. Ngira ngo twabanza tugasengera imitwaro 3 mbere yo kuja imitwaro. Ego twosenga. Hariho uwavuze yuko afise umutwaro muremereye cyane, n'ahatawe tubwiye Imana yo yirawubona, kandi naho muremereye cyane Yesu wavuga ngo mwikoreze ingate yanje kuko irahwahutse. Kuri Yesu ni bisanzwe cyane, agira kwizera. Ubu nawe nyene yavuze yuko afise umutwaro w'akazi, none turamusengera Imana imugire neza. Ariko kandi muri bya bindi yatubwiye umusikuzi no munsi, yavuze yuko umuntu ashaka kuba umurongozi mwiza akwiye no kwiyumvira ahubwo gushiraho igikorwa. Turamusengera kugira ngo Imana imugire neza, mugabo kandi mwungure n'ubwenge ku buryo ashobora nawe gushiraho igikorwa gishobora kumufasha no gufasha abandi. N'ubu yavuze ko agwaye imyaka irenga 10. Murazi ko hari n'uwagwaye imyaka irenga 38. One is sick for 10 years and is seeking for prayer. One is doesn't have employment. So we are saying that God should enlighten him to know what to do and create some employment. And someone also is having burden to pray for, which is the secret. Not didn't want to announce that program. Urumva ko n'uwagwaye imyaka myinshi ntasumbye wawe ndi yagwaye imyaka 38 ku kidenge, mbwa nawe Yesu yaraje avuga ijambo rimwe aca arikorera ikirago ciwe arigiye. N'ubu rero agira ukwizera, turamusengera kandi Imana iramwumvira mugira neza. Reka dusenge. Data turagushimiye ko watugiriye neza, twamaze umunsi wose tiwo turasenga kandi watwishuye. Hari imitwaro myinshi watwishuye ya kaminuza, hari amashimwe menshi Mwami Yesu twatanze, umuyobozi yabivuze twavyumvise, hari ibyo watwishuye kandi natwe hari imitwaro twazanye imbere yawe. Iyo mitwaro twayitanze twizeye, none naba bayizanye Mwami Yesu tuyizaniye wowe nyene
ndakweretse uyu muntu afise umutwaro umuremereye mbere atashoboye no kuvuga wewe urawudondagura neza mu izina ukawubona ndagomba ushike kuri urya mutwaro mwami umugiriye nabi umuremereye umubabaje umuruhure mwami Yesu hari benshi wakoreye ibitangaza kandi bagatangara iki naco mwami niwakimukorera kizotuma shinga intahe kandi ntidukekeranya kuzobikora kuko umaze kubikorera benshi twabonye nuwagwaye imyaka irenga 10 birababaje cyane birumvikana yuko ari ikintu kimuteye ingorane nta bikorwa akora ariko mwami Yesu wewe ufise ubushobozi bwose genda umushikire kujya wakoreye ibitangaza abandi kujya wabikoreye umwe amaze imyaka myinshi kugidengeri ukamubwira ijambo rimwe gusa gahaguruka kwa kundi mwami babandi bazana ukwizera kubera ko abantu bari batangiriye batabona aho bashobora guca bakamucisha hejuru bakamushikiriza ahuri uravye ukwizera kwabo ukababwira uti haguruka witahire niko dusengeye n'uwo mwami umuhagurutse kugira ngo mwami abone ubwiza bwawe abone gukira kandi aza gushingira intaye hanyuma n'ubu akeneye ivyo akora mwami turamusengeye tumushize hamwe n'abandi benshi bafise ikibazo nk'iki turabasenge ngo utwumve mwami kandi turizeye ko ushobora kubikora hanyuma kandi nivyo aba ngombwa utwugurura ubwenge abubugurura ubwenge kugira ngo bashobore kubona ico bakwiye gukora kugira ngo mwami biteze imbere urakoze rero turizeye ko twumva kandi twizera ko twishuye mu izina rya Yesu Kristo amen amen Pastor Jerome Omonier ngira mutima dufashe umutwaro yavuga ati Yesu nashimwe nanje musengere ndi mu gasuzuguro k'ubukene umudame ari mu barabara kandi nsaba Imana kugira ngo iducire inzira wundi aravuga ati Shalom poverty his wife doesn't have any employment wundi aravuga ati Shalom ndanezerewe cyane n'ikiganiro muri ko murashikiriza nashaka I'm happy for this session ibintu ndiko ndacamwo birandengeye cyane kandi asabye musengere ndonke ikibondo I would like you to pray for me to get a child. Uwundi aranditse Shalom ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo turanezerewe n'ingene muri kumuraturemesha muvuga ibijyanye n'uburongozi we are happy that you are encouraging us, telling us about servant leadership. Ariko kandi nashaka yuko musengera kugira Imana imihindurira akazi ako nkora karanduje cyane because the employment I have is not good for me. Nashaka umwaka utangura imihindurira amateka mbone urugo rwiza ndarushe kandi try to get next year ndaremerewe cyane family and I have burden. Wundi ansati amahoro cyane bakozi b'Imana turamurumukije musengere ndonke umukunzi ukuri bisezerano muzoba mukoze. Pray for me to get marriage with someone who is truthful and can make me to have good family. Senge Mana yacu Mana ikomeye kandi Mana ihambaye turagushimiye kuri Imana ububasha Imana ubushobozi uri Imana ishobora byose izi byose kandi bere hose cyarimwe tuza imbere yawe twizigiye neza yuko iyo tukweretse imitwaro utubera inyishu ntitubere ku mwana wo tuzi ko tureka Imana ikomeye Imana takimwe kinanira data imubazi nyine tubana tukwereka imitwaro itandukanye turakweretse uyu mwene data avuze ko ari mu gasuzuguro k'ubukene mu izina rya Yesu Nazareti umugendere umucira inzira maze mwami bazi nyinshi aronka uburyo bumubeshaho aronka uburyo bwo gutunga umuryango data kirengeye kizima murabana y'isho ry'imbabazi werengagize ibyo yakoze bitaguhimbara ariko murabana y'isho ry'imbabazi umucira inzira maze umukure muri aka gasuzuguro erega itunga ryose ni ryawe kandi ufite inzira zenga igihumbi zo gutabara mutabara umugire neza umucira inzira data zobukoze maze abe muri aka gasuzuguro maze nazo gushima gohe cyubahiro mwami mbabazi hari n'undi avuze ati akeneye kumuhindurira akazi kubera yuko data akazi akora abona ko data imbabazi katamutunganiriza neza akeneye akazi kabereye gatuma abaho neza kunezererewe akora ibikorwa byawe kandi aguhesha icyubahiro aravuga ati yifuza ko mu ntango z'uyu mwaka aronka akazi keza
kubw'ibyo bigatuma ashobora no kuronka urugo rwiza. Turamusengeye mu izina rya Yesu, mugendere umugire neza mushobozi bwawe, mucira inzira maze muronse akazi keza nk'uko abyifuza. Data muri intumbero nyene avuga yuko yifuza kugira urugo rwiza, reka n'ubwo rugo rutegure, wowe bazokubaka n'umutegure. Data imbabazi nyinshi ni umuzi, erega niwe wubaka ingo, ugende wikore nk'Imana maze niyagira urugo rwiza mwamaze kwitereje gushima ava kuri Imana ikomeye kandi kuri bihambaye. Gene umugire neza mwamaze ubukoze. Hari niyo data kirenge kizima yavuze ko yifuza ikibondo, mwami ni utanga abana kirenge kizima ugende kumugira neza, yagusenze no bananyasenga kugira ngo umucirinze muronse ikibondo. Reka umwumvurangeho mwijuru iri sengesho rimwishure, mwami ko yatabaje wewe akabagendeye wewe, nuko yakwizigiye, nuko azi neza kubishoboye. Genda kubikora data, nukuri no babimukorera no azogushima kandi azogohesha icubahiro. Umugire neza mwazo bukoze. Turasenga niyo nawe akeneye umukunzi w'isezerano, akeneye bazokubakana nkuko mwami tubizi, nkuko ijambo ryawe rivuga, ni utanguza imiryango, ni ubaka ingo. Reka data turondere wamusezeranije maze ubahuze, maze agira urugo rwiza, maze ruzuru urugo rw'icubahiro icubahiro, urugo rutuma n'ishingiro ryawe ritararije imbere. Data uzobukoze, umugire neza wo ukiza n'ahatagira inzira. Data sange komeze gushigwa hejuru, ibi byose bisabe twizeye kubikora mwizanye data wa twese n'iry'umwana n'iryamuhe mu yera. Amen. Ahundi mutwaro nibaza ko hegitara cha udufasha munywanyi ku murongo wa lo. Nitwa Pardon Imana ariyo. Ego. Nkaba mbanga mu kinama ITM wa izwitizende. Ego. Afite imitwaro myinshi cyane. Umutwaro wa mbere ndi impumyi, nikoza ko muzengera umutwaro wa kabiri ngwaye diabete, nikoza ko muzengera ntakira. Umutwaro wa gatatu muzengere umbaye hose bigende neza. Murakoze. Pray also for me to have good life and to be peaceful. Muzengere Imana ikugirire neza kandi yumvise ibyo usaba natwe turagusengera. Ego reka duce dusaba umushitsi yajava muri Kenya aca musengera. Can you pray for him please? We give you thanks, Almighty God, for Turagushimiye tukohe amashimwe who has just requested that we pray for him. Turasabwe kugira ngo tumusengere. He is blind, ntabona, suffering from diabetes, ababajwe na diabetes. And Lord God, we are praying rero turagusenga mwami that in Jesus name, mu izina rya Yesu Kristo, you who is the great physician, wewe umuganga mukuru, you will touch his eyes right now, kugira ngo ukore ku maso yiwe mu mwanya, and you will touch the blood sugar right now, kugira ngo mbere ukore no kuri cyo gisukari, that in Jesus name, mu izina rya Yesu Kristo, you experience good health and healing, kugira ngo abashe kuronka gukira no kuronka amagara meza. Perform a miracle for your servant now. Abone igitangaza kiva kuri wewe mwana. As you provided miracles when you are here on earth, nkuko wakoze ibitangaza ukiri hano ku isi, I pray that this your servant you experience a miracle tonight. Turasenga ngo umusavyi wawe abashe kubona ibitangaza bivuye kuri wewe. This is our prayer of faith in Jesus name. Iri ni isengesho rivuye mu kwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Murakoze cyane, kumbure turafise indi mitwaro ariko umwanya uri kuraturega, reka turangirize kuri iyi mitwaro ibiri. Avuga ati ndi mu Karuzi mu Nsengere, natumye pasiporo n'ubu sindayironka mu Nsengere. Undi avuga ati ndi Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu Nsengere, mfise umutwaro w'inyatsi ndaronka amahera ariko bikarangira atamugambi ndayaronse kumo. Undi aravuga ati shalom, murakoze cyane ku kiganiro mudushikirije, nanje mu Nsengere ndadepoza ahantu ariko sinigera ndonka akazi. Nyakubahwa umuyobozi wa Kaminuza abantu mu basengera. Murakoze cyane, reka dusenge. Mana usora bibose uri mu ijuru, wewe sega bamahanga yose, wewe ubutunzi n'ibindi byose ari wowe ubwawe ukabiganza. Mu izina rya Yesu Kristo, reka tukwereke abasavyi bawe bagize ukwizera, bakabona inyishu z'ibibazo byabo ko mwama tahandi zoronkera inyishu turetse wawe. Rero mwakano kanya reka mwamu babone
wewe uko kwawe kutari kugufi ngo kure gushika aho bari, mwami bakore, mwami ku biganza byabo bakore ko, kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo ibibazo vyose bafise bashe kuronka inyishu. Turakweretse uyu muntu afise ikibazo ca passport, ni wewe mwami utege kandi ukaganza, raba inyishu ikibazo ciwe mwami. Turakweretse umuntu w'inyatsi mu izina rya Yesu Kristo, reka ivyo bintu vyose bimutuma datera imbere, reka ivyo bintu vyose bituma dakoresha neza ivyo aronka, reka ivyo bintu vyose bituma sesagura. Mwami mu izina rya Yesu Kristo urushizeho kumuha gukoresha neza ivyo muhezagije, maze bibashe kuvamwo ibiguhesha icubahiro, kucyo izina ryawe bibashe gushirwa hizo bukoze. Turakweretse mwami uhoraho abo bose bavuga ko bafise amagara cyangwa bafise ubuzima mwami butameze neza, mwami ngo basanga aho bari ubagirire neza, kugira ngo ivyo bipfuza n'ivyo bagomba gushikako babashe kushikako baguhesha icubahiro. Turagushimiye kuri Imana itananirwa, uri Imana yishura amasengesho yacu, tubisenze twizigira ko ivyo byose ugiye kubikora mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iryampwemu yera. Amen. Reka mu kurangiza hariho uyavuga ati shalom bakozi b'Imana, nabyo nashaka mu nsengere kugira ngo nshobore kuronka buruse narasenze ariko biranka. Uyo akaba ari uwanditse, ariko kandi hakaba ari n'undi mutwaro utanditse. Umutwaro utanditse turawutwara ku mushitsi, asengera abarongozi b'amashengero. We are going to pray for church leaders n'abarongozi b'igihugu and also government leaders, kugira ngo Imana ibandanye ibakomeza ibarinda, so God might continue to lead them, to guide them, no kubandanye baha amavision, to enable them get visions hanyuma for the country. Tuca dusaba umurongozi wa kaminuza kugira ngo bacasengera abakozi bose ba kaminuza, kugira ngo ibi twasavye Imana baze babishire mu ngiro, hanyuma yongera asengere sagesse abanyeshure n'abigisha kugira ngo hazoboneke umwimbu mwiza uno mwaka, hazorushirize. Tuzi ko umwambu wa muri mwiza ariko uzorushirizwe. Yes. Do you want me to pray? Yes. Lord, again we just want to thank you Mana turagushimiye that you are present among us. kuko uri kumwe natwe. You are the God that raises up leaders and puts down leaders. Uri Imana ushira hejuru abarongozi ukongera ugacisha bugufi abarongozi. We thank you for the leadership in the church. Turagushimiye kubw'uburongozi mu mashengero, And even the leadership in this great University of Hope. mbere n'uburongozi mwino kaminuza idasanzwe y'umwizero wa Afrika. I pray that you continue to give them wisdom. Turagusenga ngo bandanye kubaha ubumenyi n'ubwenge, You continue to help them to be servant leaders. bandanye kubashoboza kuba abarongozi bakorera abandi. You will bless them with all that they need. Bandanye bahezagize ivyo mitima yabo yipfuza, You will give them wisdom. bandanye kubaha ubwenge, You will give them resources. bashe kubaha mbere n'ivyo kubabeshaho. And we pray that the church will be an instrument of peace in this country. Mbere turanasenga kugira ngo ishengero zo igikoresho ciza cyo kwiza amahoro mwa kino gihugu. That the church will be an instrument of hope. Mbere ishengero ribashe kuba iyo kuremesha no gutanga umwizero. We pray for the national leadership. Turasenze kubw'abarongozi ba kino gihugu. We pray for the government. Turasengeye leta. We pray for parliament. Turasengeye inama nshingamateka. We pray for judiciary. Turasengeye imbere n'ubutegetsi buraba ivyo butungane. We pray for community leaders. Mbere turasengeye mbere n'abarongozi hagati mu gihugu. We pray that you will give them wisdom. Turasenga mwami ngo bashe kubaha ubwenge, that they will not just do what they want to do, ubahe ikiganza ciza cyo gukora ivyo byose wifuza ko bakora, that you will cause them to do what they need to do for the sake of the people. mbere kuzobakoresha ivyo wifuza ko bakora kugira ngo babashe guhesha gukora ivyo abanyagihugu bakeneye. We pray for political stability. Turasenze kugira ngo inyifato ya politiki bashe kuba stable. We pray for economic prosperity. Turasenze kugira ngo ubutunzi bushize kugwira no kuba umusesekara. We pray that there will be the hope for the people of Burundi. Turasenga kugira ngo habashe kuba ivyizigiro ku bw'abanyagihugu b'u Burundi. In Jesus name. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mana turagushima kuri Imana igira neza, tunakweretse kubw'uburongozi bw'umwizero wa Afrika n'abakozi bayo,
mu izina rya Yesu Kristo bandanya mwami kubaha umutima wo gukorera abandi babashe mwami guhesha icubahiro izina ryawe rushizaho kubashoboza muri ivyo vyose mwami bakora babikorane ububasha n'ubushobozi buva kuri wewe ubaha ubwenge n'igikundiro ubaha ubumenyi bukwiriye n'ububereye kugira ngo mwami intumbero ufise ku barundi eka mbere no ku gihugu eka no ku karere n'isi yose ubashe kuboneka bice mu gusohora abarongozi beza bakorera abandi turasavye mwami ko abakozi boronka umusesekara mu bibabeshaho kugira ngo baronke ivyo batanga n'ivyo basigarana baha amahoro n'umunezero biva kuri wewe ya mahoro abisi badatanga ava kuri wewe ubashe kuyabashikiriza ndagushimiye ko byose ugiye kubikora kandi ugiye kubidushoboza kandi ibikorwa byose tubikora dukoresheje icubahiro mu izina rya Yesu Kristo dushimwa murakoze amen. Nshuti bakunzi mwebwe mwese mubanye natwe mu kiganiro kidasanzwe ikiganiro cyahariwe umunsi w'amasengesho muri Kaminuza y'Umwizero wa Afrika. Aha ni ikiganiro cyacu gisa nikirangiriye, ariko kandi imbere y'uko turangiza ikiganiro cyacu kumbure umwubahwa wacu arongoye Kaminuza y'Umwizero wa Afrika birashoboka kavuga ati umunyashamakuru harakantu nifuje kuvuga atambajije. Murakoze cyane no kubashimira ko mu by'ukuri mwabajije ibikwiriye byose kugira abene gihugu bashe kumva ibyo turiko turakora, ariko kandi nitwobura kubabwira yuko mu bisanzwe hariho ibyashikirijwe byinshi. Musanzwe muzi ko Kaminuza y'Umwizero wa Afrika isanzwe yigwa ko n'abanyeshure aturuka mu bihugu bitandukanye. Hariho abaturuka ngaha mu gihugu kibanyi ca Kongo, hari abaturuka mu Rwanda, hari abaturuka muri Tanzania, hari abaturuka muri Chad, hari abaturuka mbere no muri Gabon. Abo bose bakaba bari kandi ku Kaminuza y'Umwizero wa Afrika. Uno munsi baronse umwanya nabo nyene bo gushikiriza ivyo bipfuza gushimira Imana no guhereza Imana kugira ngo ibashe kubashoboza. Mukaba mumva ko ari ibintu binezereye. Ni kaminuza mbere mu by'ukuri irimwe ivyizigiro kandi inywanisha kano karere. Murumva abanyarwanda abo ngaho hakurya muri Kongo, abarundi, abatanzania, murumva ko East African Community ihari kandi abo bose babanye mu mutekano barasengeranira ibintu binezereye. Twizera ko inyifato bafise hano ari izo za gufasha mu bihugu vyabo bikazotuma ejo haza amahoro n'umutekano mu karere uzoba ari wose, kuko indongozi tuko turategura ari indongozi ziko zigira hamwe bashira hamwe bakundanye. Imana ibahezagira amen. Murakoze rero nshuti bakunzi, twatanguye dusenga ariko kandi twanatanguye tunababwira abo turi kumwe. Tukaba twari kumwe na Pastor Aimable Sindayihaririza, tukaba tubashimiye. Yego nsanzwe mfasha mu gisata c'ubwibutsamana muri Université d'Afrique. Murakoze cyane turabashimiye. Murakoze nawe. Tukaba twari kumwe kandi na Pastor Jerome niwe yankunze, nkaba ndi njejwe ibyobokamana canke umoniye muri Université y'Umwizero wa Afrika. Tukaba tubashimiye. Tukaba twari kumwe kandi n'umushitsi yaje ava mu gihugu ca Kenya, namwe kandi together our guest from Daystar University in Kenya. Turabashimiye namwe. We are thankful for you. Tukaba turi kumwe kandi n'umuyobozi wa Kaminuza y'Umwizero wa Afrika. Mutubuze Kaminuza y'Umwizero wa Afrika ni university twita yuko ari university irima university akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Naho tutavuze ibisata ifise, irafise programme za baccalaureat, irafise programme za master kumbure na vuba tutazi igihe bashobora no kugira n'amaprogramme ngira ya doctora. Yego turiko turabikora, ari navyo tuko turavugana n'aba bashitsi nyene mwumvise turiko hamigiri twabamenyesha nuko Kaminuza y'Umwizero wa Afrika umuyobozi wayo ari we yizewe guhagararira amakaminuza yose rukristo hano mu Burundi. Amen. Nishimwe cyane. Turabishimiye Imana rero kuri riteka amashoboye gutera muri studio za Radio Voix d'Espoir et Jour Remesha. Reka kandi twongere dushimire n'umuyobozi wa Radio Voix d'Espoir et Jour Remesha Ntemuka Etienne ku kanya yashoboye kuduha kandi no kutwizera kugira ngo dushobore kurongora iki kiganiro. Reka nongere nshimire n'abadufashije kuri kamera ya mbere, tukaba twari kumwe na Ana, turamushimiye. Kamera igira kabiri tukaba twari kumwe na Vianney, nawe nyene turamushimiye. Kuri mixer tukaba twari kumwe na Claude, tukaba tumushimiye
Christian Nicolas Nzungu akaba ariwe yahagarariye ikiganiro naho utaha. murakoze cyane. muhejeje kumviriza ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Vous venez de suivre l'émission spéciale à la Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha.